ikaze mwese mwashimye kudukurikirana iyi ni Indundi TV. Uno munsi tukaba dufise amakenga kurinde n'umuririmbyi wahe twashimye kukuzanira. Mukanya reka wenyine araheza kumudondora ndetse unamenye na byinshi kuri we. Turaguhaye ikaze. Mariya wanje sinzoguheba ndarahiye namaze kwidondora. Nuko niyinzi Jorari kubera iki guhindura rarijo? Guhindura rarijo ari Jorari. Ko abaririmbyi benshi bamenyereye bita yandi mazina. Kinashimye gumana izina ry'iwanje. Niyinzi Jorari cavuga rarijo. Ego bica bivuga nyene. Iyo nabihindura warinyisi ari kunkubita. Ariko wanda muntu nezi. Nuko irarijo uno musi turi kumwe nawe. Umuntu ashaka kuvuga ati irarijo hari ukuntu yahora mu gacerere. Irarijo we yabisigura gute? Je nakoze vyinshi sana. Guhera muri 2004 gushika muri 2022 nakoze ibintu byinshi rwose. Ikiba gikenewe nuko nobandanya ntererayo agakorwa kamwe byazina rikabandanya rigaragara. Gusa sinari mu gacerere. Na gacerere mu gagatitwa kwa gacerere. Uti kubera iki? Kigaragaza ko katara gacerere ngi mariya nayibaha. Mugabo baravuga yuko nubwo utarayivuga. Baravuga yuko umwaka wose urangiye umuririmbyi adasohoye kabara agacerere. Abagese mu gacerere kuko igihe nari maze cyose nama mvuga nti ushaka gusimba kure aregera inyuma gato. Akiha umwanya akegera inyuma hama gasimba aharengeye aho yifuza. Urumva kuri rarijo ntikara gacerere ahubwo kwa gusubira inyuma. Nagakitwa gacerere mugasa gacerere. Kuko muri ako gacerere nyene naraja muri studio. Narakora kandi ibikorwa ndabifise biruzuye. Uretse yuko benshi bari biteze yuko ushobora gusohora ku mwaka ugasohora nk'indirimbo nyinshi mugabo uko kuntu wasubiye inyuma kugira usimbe n'iki bariko baritega ubu Mariya urayirekuye. Ikintu wize muri uko gusubira inyuma ni giki? Ibi nkoze muri uyu mwaka niyo mugambi nari mfise gukora umwaka uheze. Mugabo hacabaho abo turi kumwe bambwira ati no ntiharagera gusohora. Banzura indire ukwize ibyo ibisabwa n'ibiki ni indirimbo zari ziri muri studio ariko nakora kuko mfite indirimbo nyinshi. Hari indirimbo mbeba mvuga ni iyi ntibereye irabereye mu mateka kuvuga ati indirimbo reka ndazishire hamwe gisigaye kikorwa nyezi naco gukora abe ari ama video gusa mvuga ama audio aba ahari. Nari kubikora mu mwaka uheze mvuga ndavuga ni reka ndindire neze ikorwa nateguye nitegure nyakwitegura n'umwanya uhari wo kugira ama media tour ikikoresha gusora indirimbo utari wirukire wisunike cyangwa iyo gutekurikirana byose bisaba umwanya kwipanga. Cyavuga nti reka ni umwanya ivyo bikogwe bifatigwe akanya vyigwe ama hageze bize bisohoke. Rero ubu unye niho hageze ndiko ndazisohora. Ego rarijo ubu akora ku giti ciwiwe tuvuga ati amafaranga yiwiwe canke arafise abantu bahagarikiye ibikorwa vyiwiwe. Je nkora ku giti ciwanje. Umuntu yifuza ko dukorana si kwa kundi azanye nk'umutahe wiwe. Azozana umutahe nza n'ubundi dushire hamwe hama tugabure ku pourcentage. Uvuze yuko ushaka nawe we uzana ivyiwawe nawe azana ivyiwiwe agahogo kiwawe konyene ntigakuye ko ukamuha hama akakaronkamwe. Oya sino bikora. Management narayiciyemo narayibayemo kandi nabandi barampropose kuja mu management bwabo sinigeze ndavyemera. Navuze ni uwifuza gukorana na jewe niyemere ko nzana umutahe akazana ubundi tugashira hamwe hama tugabura ama pourcentage. Squeeze rarijo ni bossi hataki vitu za si ati niko bossi si ati niko bossi lakini na uko boss kwa kichwa chako. Niko boss kwa kichwa changu. Labda nikisema hivyo ni juu nakuwa niko na securize kazi yangu. Koze ninipitia kwa management niniona inaenda aje, inafanya aje. Sasa kwa hivi hakuna mwateza kuja na nidanganya ati njoo. Haiwezekani. Yehura ari umuntu cyane mu bintu by'ama competition akunda gutahana ikibanza ca mbere. Mugabo ubu hari ama competition menshi ategurwa mu gihugu tutigera tubona rarijo abyitabira ni kubiri.
competition ziri mu gihugu kuri ubu competition zake zijya zakugwa kiriya gihe twarakompeta n'igihugu cyose twaraja kuri tere tukaririmba mubizi none twarahera mu mazone baka selectiona bagakuramwo aba hakajamwo abandi gutyo hakaba amaquart de finale demi finale finale bikagaragarira bose uno munsi amatrofe uzawumva batoye mu kivunga kanaka yaronse kanaka yaronse mugabo je simba nagiye gukompeta simba na kompese izo menyereye narazigwanira sindiko ndanka izi kiri umuntu afise ukuntu atwara ibintu vyiwe ababitegura ni vyiza nshatse kuvuga kubera uvuze ngo ubu singaragara muri ya makompetisiyo nagaragaramwo yarameze ukuntu urumva ni ko kuntu utamenyeshwa ko kompetisiyo ihari kugira ushobore na wowe kujamwo canke ari ibintu ubona ati ubona umengo sinojamwo je navuga ni amatrofe atangwa bavuga ati uyu yarakoze muri ivyo yakoze mu mwaka n'uyu mu DJ yakoze n'uyu neje niho narindi una nibere mu gacerere kiwanje aho ni mu gihe batanze trofe mu gihe bashaka ihiganwa amahiganwa naho bamenye ati kuri ubu unye navuga ni genda umuntu sintinya competition nikomeze je competition ije yari yose ndayitako ariko mbone ko ari competition turi kuri tele turi kuri micro turi ko tuganya kuri micro live genda yitabira benshi baravuga ati iyo uri umuririmbyi mugabo ukaca uja mu byo kuririmba umuziki w'ikibiriraho ibyo bita karaoke bituma benshi bace bakwibagira byo bari muri bimwe byo byashikiye ranico eka nibishoboka je na karaoke ngira wanashaka karaoke ndayiheruka muri 2017 2018 ego singi ntabwo ngigira karaoke aho hose wagumubona izina riguma kwa kundi nyene kuri kwamye ndi muri karaoke naragira n'ibiteramo kandi bakavyitabira mu ntara ruguru hose baravyitabira karaoke ntabwo ishobora gutuma umuntu azima ahubwo karaoke je ndayishima ko karaoke imfasha no kuguma ngo boture ijwi wanje mba ndi mu kazi ni wa muziki nyamba ndimwo uretse yuko bavuga ngo umuntu azima ngo kubera ko ngo abantu binjira bakubona kwa gusa ngo atarishe akakubona ngo aguze fana aguze iki umuntu wese afite ukuntu yiyumvira mugabo sinibaza yuko ari vyo ega ni wa muziki nyene uri kuragaruka ngo hari ibindi ngo uca wibagira wowe gusohora ivyi wawe uca witaho kuza urasubiramwo indirimbo z'abandi ni bangahe bagira karaoke ngaha mu Burundi si benshi tuzi ego baca bituma batirukira ibintu byabo biravana n'umuririmbyi umuririmbyi yihaye umwanya wo guhengamira muri karaoke adasohora niwe mugabo si karaoke ibituma adasohora kugararije urumva yuko atari kibazo kuri we waratahukanye ihiganwa rya 10 in 1 yari ryateguwe na Kidum uragenda hariya muraheza murakora indirimbo mu byari bitegekanije kuronswa uwo yabaye wa mbere kuri iryo higanwa byose warabironse byose no bivugira ngaha gusa jewe sinovuga byinshi yamara hari ikintu bibiki no sindacibikiye sinshimye kubivuga tu erega hari si ibintu byose umuntu avugira kuri micro cyangwa avugira ahagaragara hari ibintu umuntu novuga ngo yisigariza washaka kuvuga ibintu ugasanga zitaje bamwe binezereje abandi mevomye ubyigumanire kuri micro si kira kintu kivuga kuri micro gusa indirimbo nasohoye yitwa impanuro indirimbo nasohoye primuzikezi kuko muri primuziki bari basezeranye yuko uzovu wa mbere yo muri primuziki yo muri 2012 azokora indirimbo n'umuririmbyi kana akagumo ni Brarudi yandungitse kandi muri Kenya iriha indirimbo ndayikorana na mutama Kidum ijya ndirimbo yitwa impanuro ni Brarudi yayirishe ego uretse ko ivyo byose byabaye gutyo imigenderanire ya Kidum na Rabijo imeze neza ati hahandi usanga uretse yuko tutabonana uretse yuko we ari muri Kenya tutabonana ubundi imeze neza gose
ego nirarije no museze twashimye kumva indirimbo yiwe iri kwirarengana cyane ni Mariya no nkaba muri iki kiganiro uraza kubona muri description link ikikujana direct urabe Mariya hama uheze nawe ugira icyo umubwiye rarijo inyuma ya Mariya twitega iki inyuma ya Mariya bafanzi benshi barakunda kuvuga ngo nuba mwayumgira ngo we ngusoya karimbo kamwe ngo uzosubira kumva ngo mwakuza kandi nawe nivyo agomba kuvuga yes kuko nindi mbeni kumangararako niyo yitwaye duheruka umwana hariho n'indirimbo ya gospel ego hariho n'indi ndirimbo naririje y'umuhisi umukuru w'igihugu yo imaze amezi indwi inkuru nziza ubu navuze nti ibyo nkoze uyu mwaka nivyo nari gukora mwaka uheze kuvuga yuko ubu nafashe umwanzuro naje nje yajaje ego après 2 mois indirimbo après 2 mois indirimbo ndazi ko ariko abavuga ati ngivye nivyo mama bavuga baravuga gutyo bakatubesha mugabo ndababwiye nti kuri ubu unye indirimbo ndazisohora ukuri kwami kuko ndazifise gusa bandanya muja kuri YouTube indirimbo ishika higeze igera aho twifuza twese nivyo bimpa inguvu yo gusohora n'izindi yes ubutumwa bwashitse mwabwumvise bwa rarijo nizere yuko ico kintu yatwemereye agiye kugikora kandi natwe tugiye kumushigikira cyane narijya tudahari twe tumushigikira cyo turaba nganyere tuverify umbaza kuri Mariya utaramana views cyo kuyifuza na commentaire iwawe irimo urumva yuko ari umuririzi abafise adakurikira ama commentaire yacu giro wivugira ega ndaza kuvuga nibande bamaze ko commentaire cyangwa je kwirabura oya nibande bamaze ko commentaire hariho n'abaririmbyi baje vraiment kandi ndabibashimiye gose biratera intege kubona umuririmbyi akurikirana ibikorwa by'uwundi akagira na commentaire atabujyajya burimo indirimbo yanjye nayirungikiye abaririmbyi hafi bose niko bivuga bose kandi bose barayisupport si bose bo barashaka kuba barayisupport hari umuntu ashaka gushima indirimbo akavuga ati ni nziza mugabo nabivuga ni vyiza navyo nyene kuko abishimiye mu mutima ni vyiza si bose kandi ariko uriya aja kuri channel yanje akagira na comment akavuga ati vraiment big up komerezaho ari umuririmbyi mugezanje kiba ari ikintu gihanitse vraiment nibwo rukundo salute idere yuko mwamaze kumwumva rarijo ndetse agacirira tugiye ati ntikazosubira tumutege hama tumwitege nako kuko iyo tumuteze iminsi naho tuzoba tumukoreye nabi tumwitege hama tunamutera intege rarijo je mu kurangiza je nshaka indirimbo kuri kakagezi abariya turirimbira hama tuje dusezerane kuri kakagezi singiya kubona wagiye ngira fumani chamubane umwiburengero undi bura ariko mugabo ndamubona n'ubu aracarondera ubu natoye Mariya yaronse Mariya ubu ntiwaciye umuhebo ariko ndabishima ko naronse Mariya yes ntajo iyo habonetse nk'ingorane bisaba yuko ushobora gufasha abantu babiri bafite ingorane bisaba yuko ushobora gufasha umwe n'umugore n'umwana umwe birakenewe ko ugiye kumukuraho ubundi acababara umuntu wa mbere wotangura gutora muri abo babiri umugore cyangwa umwana mutora umugore merci beaucoup reka tubashimire iyo n'inyishu ya rarijo reka tubifurize amahoro ndetse mwese mwadukurikiranye mugumane natwe mugume mwiyabona ni hahandi nyene nizere yuko impamvu ari gwiwe my god impamvu ni gwiwe kandi turashobora no kuyimubaza cyane ntituyimubaze ndayivuge impamvu ni yahe woto n'uyu mugore ndaronka undi mwana mugabo n'uyu mwana si undi mugore no undi mugore ujye mwana aje aba yamaze kuza oya n'uyu mugore ndaronka undi mwana ego ujye mwana amaze kuza donc naho yogenda aba yaramaze kuza undi naho yoza ushaka kuvuga no baheba bose ya donc nishu yawe kandi sho kuyiharira nta muntu hari nishu y'umuntu umugore ndonka undi mwana sawa ujya mwana araronka umuramplaza mugabo umugore nawe nyine ashaka kuronka umuramplaza nashaka nifuza yuko hoza undi mugore ushaka yuko umwana aba ari wagenda umugore ntaramplaza
umva ndakwereka ikintu kimwe ntoye umwana azuza nundi mama wiwe akamufata nabi naho byogenda gute kiyo gufata nabi none urabitegura oya nakaronda kubwiye ashwa kumurera ukundi kuntu cyangwa asanga umwana ntakunze uwo mama wiwe wundi bisigura yuko mugabo mu mama namutoye azovuga ati warankigiki murabyumva neza tuzorondera undi mwana murabyumva neza abagore ko bama biteze yuko tubava dufata nabi ibintu nuko reka je ndakubwire icyaho ngali kurinda si bose dukurikirana nirarijo no musi twamutoye cyangwa igihe kirekire tuba tumurondera nk'uyu twamurose kandi wumvise byinshi kuri rarijo reka ndakwifuriza amahoro wowe turadukurikirana ngakuri Indundi TV akajambo kanyuma ku abafanzi ndabakunda gose kandi ndashima ukuntu muri ko mushigikira ku ndirimbo yanje nshasha Mariya nimukomeze muyisangiza abandi kandi muja kuri YouTube kuyiraba kugira ngo ushobore kugira higeze heza aho ngeze mufisemwo uruhara suno munsi nontererana kandi ndabakunda gose yes sinzopfa ndabateranije ciao